Shalom, bakunze ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Uyu ni umunsi uhoraho yaturemeye umunezero no guhimbagwa. Ndashaka ko ubimenyereza kuvyuka mu gatondo watura amajambo meza, watura ubuzima. Haleluya. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'imigani ngo urupfu n'ubugingo bihagaze munsi y'ububasha bw'ururimi. Imenyereza kwatura ivyizigiro bizima. Tuvuge ibindi, vuga ivyizigiro bizima. Umva ijambo y'uyu munsi. Durisome mu gitabo cya Zaburi ya 30 umurongo 5. Uyu murongo 5 uvuga mu bintu bitatu. Ijambo rya mbere avuga ngo kuko uburake bwe ari ubw'akanyisase, uburake bw'Imana nubwo akanya gatoya cyane, ariko ubuntu bwiwe bwamaho igihe cyose umuntu akiriho. Kubera ko tugihumeka, kubera ko twabyutse, hariho ubuntu bw'Imana. Reka nkwatura rino jambo ngo imbabazi z'Imana zibe ku buzima bwawe. Ijya kabiri, ubuntu bw'Imana bube ku buzima bwawe, ariko ubuntu bwiwe bwamaho igihe cyose umuntu akiriho. Umurongo rero agafaransa gakurikira kavuga ngo ukurira kwarariye umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ndakwifurije kuvuza impundu, ndakwifurije kuvuza impundu. Ukurira kwarariye umuntu nijoro, umuntu ariko ashobora kurara ariko ararira, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Tukigere Satani ntakigera gutwara ivyizigiro bizima. Ukurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ndakwifurije ngo impundu zivuge ku buzima bwawe iki gitondo, uyu munsi udasanzwe. Impundu zivuge ku buzima bwawe mu byo ukora. Haleluya. Impundu z'Imana zigaragara zivuga ku buzima bwawe. Ukurira kwararira umuntu nijoro, hariko umuntu ashobora kurara nabi, akarara amiriwe nabi, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Umva ndakubwire, rema umunezero mu gatondo. Wewe urabishoboye. Rema ivyizigiro, atura amajambo meza kuri uwo munsi udasanzwe Imana yakuremeye. Bivuge, vuga ivyo wizereye muvandimwe, vuga ivyo wizereye. Haleluya. Uyu ni umunsi udasanzwe ku buzima bwawe. Ukurira, ushaka wararaye urarira, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Reka ndababwira ino nkuru yanditse mu gitabo c'abami. Igitabo c'abami ba kabiri igice cya 7 umurongo wa mbere. Haravuga ngo Elisa aramwishura ati nimwumve ijambo ry'Uhoraho, uko niko Uhoraho agize ngo ejo nk'aya mango kw'irembo ry'i Samariya ingero y'ifu igororese izogugwa shekeli imwe, kandi n'ingero zibiri za sayiri zizogugwa shekeli imwe nyene. Amen. Aba bantu bari igihugu cyari mu nzara y'igitangaza. Barabwira umwami aravuga ngo mbega Elisa arihe ko mutabaza Elisa nyene. Abantu bageze kuri no rugero babuze ico barya, abantu ko baricwa n'inzara, baraye inzara ikirabarya, ariko bagiye kubaza umukozi w'Imana arababwira ngo ejo tugatakaza ivyizigiro muvandimwe, ejo ni heza kurutsa uyu munsi. Haleluya. Elisa arababwira ngo yabatumye ego mugenda mumubwire ngo ejo avuga igiciro c'ifu ngenekeza bakikobwira gugwa, asanga ni yari amafaranga make cyane, yari amafaranga make rwose. Umuntu wari wicaye iruhande ya Elisa, mwumve ngene yavuze umurongo wa 2, aravuga ngo ariko umugabisha w'umwami yagenda yegamiye yishura uwo muntu w'Imana ati mbega Uhoraho naho yotobora amadirisha yo mwijuru ibyo byoshoboka? Aramwishura ati uzobirabisha amaso ariko ntuzobijyako. Mbega ibi byoshoboka? Ibi bintu bimeze gutya, iyi nzara imeze gutya, uravuze ngo ejo naho Imana yo kingura amadirisha yo mwijuru ibyo ntibyokunda. Elisa aramubwira ngo uzabirabisha amaso yawe gusa, ariko tuzogira gute? Tuzabirya. Bene data, ndakwifurije intahe. Umwami Yesu akuremera intahe, umwami Yesu akuremera ishimwe. Hari igihe ushobora kuba wari mu kibazo, wabona ntanzira, nta hantu na hamwe, imiryango yugaye, ahantu hose ukavuga ngo Mana bizogenda gute? Reka ndagufitiye inkuru nziza, ejo birashoboka. Elisa yaravuze ngo ejo bizokunda. Avuga n'igiciro cy'ifu. Umusoda uri iruhande aramubwira ngo ivyo urabeshe, naho Imana yo kingura ijuru. Aramubwira ngo nibyo, ube uzabirabisha amaso yawe gusa tuzabirya. Niko vyagenze. Muzi ngene vyagenze. Abasiriya bari baragose igihugu ca Samariya, bari barakigose pe, bamerewe nabi. Ko abanyamibembe bari baratawe hirya gisagara, ngo barabwirana ngo nanone twapfuye ntituje iwacu, kuko iwacu hari inzara, ntaco abiwacu bari kubararya.
reka tuje hariya mu basiriya, ni ari ugupfa twapfuye nanone reka tugende. Ngo bagitangura gutambuka, sifa kwa Mungu, ngo mu maguru yabo, amaguru y'abanyamibembe, ngo mu matwi y'abasiriya ngo bakumva ariko ari imikogote y'intambara yabegereye. Ngo bariruka bose basiga amahema yuzuye ibyo kurya. Barya abanyamibembe bageze mu ihema rya mbere, babanza barihembura bararya, bagera mu rya kabiri, bagera mu rya gatatu. Kuri kino gice cya 7:9 ngo barabwirana ngo iki ni igihe cyo kuvuga inkuru nziza, natwe tukaba twicecekeye. Haleluya. Reka nkwifuriza inkuru nziza. Hari igihe ubona imiryango yakinze, kurira kwa ari umuntu nijoro, ariko mu gitondo inkuru nziza ikamushikira. Ndakwifurije ngo Imana ikuremere inkuru nziza uyu munsi. Haleluya. Umva, tutakaza umwanya mu bitaragenze neza, tutakaza umwanya ku marira urarira, tutakaza umwanya ku bintu bitagenze neza. Imana irashaka kugutwenza muri kino gitondo. Abanyamibembe ngo bageze ku ihema rya mbere rya gatatu, barabwirana ngo reka tugende kuvuga inkuru nziza iwacu. Ngo baraza, ngo begereye igisagara, barahamagara abanyagisagara, barababwira ngo nimuze dufite amakuru tujana ibwami. Ngo barababwira ngo nimuvuge twumve, nimugende muri kuri abantu baje kuzana ibyo kurya. Imana yatabaye Isiraheli. Abanyamibembe aho batari bazi ko makuru ava, nibo babazaniye amakuru. Ukurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ukurira kwararira umuntu nijoro. Abisiraheli baraye ntabyo kurya, baraye bamerewe nabi, baraye, ariko mu gitondo sifa kwa Mungu, ijambo ry'Imana ryabwiye risa ngo ejo mu gitondo nk'aya mango impundu ziravuga. Ndakwifurije ngo Imana ikuremere ishimwe, Imana ikuremere ishimwe, Imana ikuremere ishimwe. Ndagiriza muri uyu murongo wanditse mu gitabo cyo guharura iki cya 11 umurongo wa 22 na 3 na 4 haravuga ngo Uhoraho yishura Mose ati, mbega ukuboko kwanje Uhoraho kwabaye kugufi. Abisirayeli ngo bari bidagudombeye Mose, baramubwira ngo Mose turakeneye kurya inyama, turakeneye kurya inyama. Inyama. Imana, Mose ngo abwira Imana ngo Mana, aba bantu ni abantu badashoboka, inyama turazikurahe. Mose wageze karikiri ngo asanga abagabo bonyine n'abagabo 600. Babwira Imana ngo se abagabo 600 inyama bazikura hehe? Ndahwanira mu kuri inyama keretse tubage ibyo twazanye dukuye muri Egiputa. Ariko kandi naho tubibaga aba bagabo batarimwe abagore n'abana ntitushobora kuronka ico barya. Umva rero Imana iramwishura. Dufite Imana. Uhoraho yishura Mose ati, mbega ukuboko kwanje ni kugufi, none hingura abe yuko ijambo ryanje kubwiye rishika cyangwa ridashika. Nuko Mose arasohoka abari abantu ayo majambo Uhoraho, akoranya abagabo 70 bakuru abakikiza na rya hema igihe hirya no hino. Umurongo wa 31 haza umuyaga uvuye ku Uhoraho, uzana inkware zivuye ku kiyaga, azirekuriraho bashagaje impande zose, gushitsa aho ugendwa umunsi umwe. Zagenda zarara hejuru y'isi nk'intambwe zibiri z'ukuboko uciriye mu ngongora. Ejo mu gitondo Mose yabwiye Imana ngo ejo mu gitondo reka iyo myidogo y'inyama nzoyikemura. Mana, bazorya inyama ejo mu gitondo. Ngo bukeye mu gitondo ngo Imana ngo ihamagaza umuyaga wo mu birasirazuba, ngo uzanye inkware n'inkoko zo mu ishamba, ngo zisagaza aho bari bashagaje. Nta muntu wari ko wiruka, ngo uhereye mu nkokora ukageza hano ku kiganza waratora. Bararya inyama, barotsa, bararoteka, bararya, burira. Ejo ziragaruka, hirya y'ejo ziragaruka, baraho babwira Mose ngo inyama zatogeze hano, inyama zatogeze hano. Ukurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Mose yari inshuti y'Imana, nawe mwengo ntiyari yizeye ko ibyo bintu bikunda. Abantu baraca kurya inyama nta kinanira imbere y'Imana. Mu gitabo cya Matayo baravuga ngo kubw'abantu icyo ntigikunda, ariko ku Mana byose birashoboka. Umva, birashoboka ko ushobora kuririmba ishimwe uyu munsi. Birashoboka ko cya kibazo umaranye imyaka 3, imara imyaka 5, cya kibazo aho bakubwiye ngo tukibyaye, abaganga bakakubwira ngo genda wicare, birashoboka ko uyu munsi ushobora kubyara. Birakunda ku Mana, nta kinanira Imana. Ukurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Reka nkwifurize impundu mu kino gitondo, reka nkwifurize impundu, biracyashoboka.
abisiraheli bari baraye ntabyo kurya. Elisa arababwira ngo ejo mu gatondo nkaya mangu. Sifa kwa Mungu. Ndakwifurije ngo Imana ikuremere igitangaza uyu munsi wa none. Turagukunda Yesu, turagushimiye kuko uri inyuma y'ijambo ryawe. Ukurira kwarariye umuntu nijoro ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ndasengeye uyu muvandimwe uri kurankurikirana. Haleluya. Impundu zivuge ku muryango we, impundu zivuge. Hari ikibazo yarameranye imyaka. Ukora igitangaza. Haleluya. Umukore igitangaza mwami. Oh, haleluya. Umukore igitangaza. Igitangaza cyo gukira, igitangaza cyo guhohoka, igitangaza cyo kwirugwa kibe ku buzima bwiwe. Urakoze Mana. Amashimwe agarukire mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.